Ibikorwa biba bihari. Ahubwo gusa iyo ukora muri silence abantu ntibapfa kumenya neza ngo uri mu biki. Hari n'umuntu yambwiye ngo narazimye. Kandi rero nakabonye navuga ati se uyu mugabo ko baragiriza kuzima yazimiye. Naranazimye aho. Nawe wemera ko wazimye? Ukaba uri kurasarura ukuraho. Ese ubwira yuko umuntu atakija kurima kandi umwimbo asigaye aronka urengeye we yahora aronka kera. Ese she mwana k'abantu baba bazi ibintu turusha twebene byo. Amaso se amaso arubaho gufata umusitare nka se batanavyibaza. Oya pana muri no mwanya ariko ngo uri mu batangiye kuyagwara. Oye we muracunga imbavu. Taya iminota ibiri ariko ni ibiri ntiturenze kuko sinshaka ko abatwenza hano. Bo umuntu atwenza bamwita gute? Umutwenzi. Umutwenzanyi. Numutwenzanyi. Umutwenzwe. Umutwenzi. Numutwenzwi. Umutwenzwi nuwo batwenzwe. Ariko ukora ico gikorwa cyo gutwenza yitwa umutwenzwi nuwo batwenzwe. Numutwenganyi. Numutwenzanyi. Numutwenzi. Numutwenzi. Nakyoye numutwenzi. This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, everyone, everywhere all. Hope you are doing well. Natwe turashima waremye ijuru nese. Ni muri wa munyenga twashikiriza ibiganiro mutabona handi hano namwe. Of course, ni Fresh TV 257 ni kwandi kuri Ronse Desa, San Brad Dr. Probe aka Dikondi kumwe musore mutoya abimfasha mu yitwa Plans. Kids kuri kamera kabiri ndahabona umwanditsi w'umuhinga yitwa Fridolin na ubona yuko abari karimenyereza abikora neza. Numwe kandi mu bafana bakomeye b'umugabo yitwa Nsoro ari nawe twakiriye ku wundi mwanya. Mzee assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Araguye Mungu wa pastori wewe na shetani koko. Izo dani yaguzindiki. Akareka. Oya kije bintu no gutora isama niyo kuvuga ati bite kibisaho. Kizima muzobikata. Ni cara gusa reka ibazo nakakase. Ariko cyane ari gusanga dupfubusa. Iyo ndamutso ntiyarimbi. Ntiyarimbi. Voilà. Na mahoro. Nuko bita voilà na mahoro. Reka nanje nkuzane mu kandi. Yesu ashimwe cyane. Amen akabi. Hani impartu. Irageje soro umuntu yumvise avuze nka kano kantu. Narigeze kubivuga. Simba mvuze ngo urumugararije ngo canke ngo ntivyo kubera. Ariko hari ukuntu umuntu abantu baba bamubona bumva ko menga kwatura izina akavuga ngo Yesu ubumenga si ibintu byiwe. Ni nuko tuzobacana mwiju. Tukumese bawe umuntu umenga iby'ijuru si byiwe kumbara kataje. Oya ibi inya ikintu nakubari iciza gihari. Si iby'abantu. Ivy'Imana. Ubeshe canga ntubeshe hari umunsi. Wow. Utese mwana. Bana je meze neza uretse yuko ayintuza yaramereye nabi. Ajya. Ajya se wenyene muto. Ariko si yatumye wowe wambaye atontu kunze ko wanadushize. Usanga kubera ko usanga je natangiye kuyagwara kera cyane. Igihe mwamboneye nambara film. Uwo yarambaye. Ako gusa ndafite n'amakuru yuko nguri mu bantu ba mbere yacakiye hano. Amaso se hano amaso arubaho gufata umusitare nka se batanavyibaza. Oya pana muri no mwanya ariko ngo uri mu batangiye kuyagwara ubu wayakitse. Ako naje ndo umuntu kuyagwara se fise DNA y'abantu. Ufise DNA ariko uri umusitare uri n'umuganga menga ntiyari kuguturukira. Oya yoza mugabo duhita tugwana. Uri mu bayahondagura pu. Vuba cyane. Kabisa umeze te ku rundi ruhande. Kurundi ruhande mbona bigenda. Mbona ari byiza. Uka nk'ufise. Kabisa. Ntiwinjiza ugasohoka. Tahe wose ubuhari. Wow. Ako polisi hano ndabona ku ntoki mana yanje.
umugabo ibintu wo bihevye ko nahise nikanga ko wagwiriye ukuboko uri muri kwa kuguruka kwawe tutibajije ko umugore yankubise ya mbona utekubirwa n'umugore mbona uri n'umugabo yewe mu rugo rwiwe gusa ubwo nyene nca mbona muri ahantu muri shooting kumbura wizungurije ukagwira ibuye cyangwa ukagukuta ariko ana rero uranafatiranye n'umusisirani muri gahunda zo gukora ibiganiro reka jana nakubwiye woca ku muryango wa fresh ukanjana hari ukuntu byasaba ko tunyegeza amapanse matokaza twitegura wihangane kabisa wihangane avuze ati nta kundi byagenze gute musa ibise ntibagire n'ikibazo n'amafyeri kare hariyo utuntu hanavyimbye oya nyene nako bariye ko bino bintu byaturiye saba ko bitujye kandi nyene wowe uri mubo byahekenye uburibwe bwabaye umugenzi uranabumenyera kugeza n'igihe buheza ahubwo menga niho hari umugabo yavuze ngo pain ni filme ya Sylvester Stallone ijambo ribamwo yitwa Rainbow 2 niho bagiye kumuha mission igoye hanyuma uwamubarangiye n'umushefu wiwe umushefu we mbese ntiyarazi potential ziyo inguvu ziyo arazamuza ati aka gahungu ko kazobishobora cyamubwira ngo where you call hell calls home aho witi kuzima hita home rumva iryo jambo diko where you call hell it calls home ukuvuga ngo hano ushobora kubona ari habi cyane mu mwanza ari umuntu waba habona ahubwo ari muhira ari mu nzahabu muhira so this is my friend now pain is my friend wahisemo kwemera kubabara kabisa ariko utange ibintu bizima nahisemo kwemera kubabara sora kakazura gakunda kabisa uragakunda kuko menga wari gucumbwira ati bino bintu ngiye no kubera kuko byamugaje yaba bishaka nibaze gahunda nizi gahunda nizi ariko rero rimwe na rimwe ntabwo tuvuga ngo every time niko biba bimeze biterwa n'igihe tuba twihaye inshingano zo gukora ibyo bintu biri beyond expectations cyo gihe rero ibintu tubishira mu valeur oya tubishira mu mariske ari indirect wanashaka video yasohotse ari nziza mukaba mwavuze muti movie ni nziza I don't care niyo nsinzi yawe ni hahandi muhira home bagatiwe n'inza hawe anyway mino miso wagiye no muri gym ndi kubona amaboko aguma panda uko siko na kumenya umeze sigufisa amaboko manini nese ntabyo bora cyo bwa mbere kivu oya ubu yiyongereye ko kandi kandi eze mwana ndiko nkubaye ubu igihe cyose twabonanye nta maboko naringi mugabo n'umunyabwenge yumvise amaboko navuze yari ariko mu nyumbi amaboko wari yafise ariko ese nzoze ngata yumvise kugira woroherwe ari ibintu bita masage muri secondaire ushobora kubisaga winjiye umuntu yaca ataha iyo boro yisage ndayibutse shaho umuntu wifatiye yaca ava mwirigara oya mu muzingi yaca ava oya ntiyavamwo aho gusanga je bazinkubisa ari nyinshi noneho ndazimenyera zisha ziba friends oya ariko kugira amasirenge nawe ujyana ururara tukuraza oya we niwe mwami wayo kabisa ngo byarababaje byaraturiye ariko nyinshi bakora ko kamaboko urayafise ariko usega bafise ibi bita ngo imikono bibera muri mashuti cyangwa uninjiye gym uri kuratero mutori ndisage oya yireke ubundi mikono itandukaniye n'amaboko ariko sindabivuze wanabivuze mikono amaboko ndakoresha iyihe mvugo yabyihorere basi tubitambuke ni gym ni pomade nyinshi bibera muri shooting byase n'ubuntu bw'Imana iyo madame ari guteka agapira agashiramo n'ibirungo byinshi gufate kandi uvuze ngo kare ntiyateka
Niyigize umuhanga akazi gutera amanuzi. Ikintu tukireke wa muntu. Iyo tukiveko. Ese ku chance. Ega ndazi ivyo uri kuravuga. Ushaka kunteza rubanda. Uzi ko hari nk'umuntu aba afise nkaya inshuro zine. Agahita abona dikare kavuga ngo itavuga ati zundi ibintu dikavuze ko ntabibona. Adunya upeti kwa mama na no mwenene kabyoroshe. Kari amaboko afise yazo bampora ubusa. So mwisi ibikorwa bimeze gute bibari byinshi banabibona ariko bashaka kunibutsa abantu. Ibikorwa birahari. Ibikorwa birahari. Uretse ko jewe buriya nsarura ibintu byeze neza. Ikintu kitarera neza sindaba ngo kirashoboka kusarurwa. I wait for the good season. Abafana ibikorwa byanje. Navuze ahantu haraho nije ndiko nkora ibikorwa nateze kubivamo. Naco gituma ndiruka cyane n'ibihe bidira ko igihe ciza kigera. So biriko biraza n'ubu nyene tuko turakora umuntu. China boneka matrasa arahari insoro yaba ari insoro kabisa. Ibikorwa biba bihari. Ahubwo gusa iyo ukora muri silence abantu ntibapfa kumenya neza ngo uri mu. Hari n'umuntu yambwiye ngo narazina. Ukandero nakabonye navuga ati ese uyu mugabo ko baragiriza kuzima yazimiye. Naranazimye aho. Nawe wemera ko wazi? Ukaburi kurasarura ukuraho. Ese ubwira yuko umuntu atakija kurima kandi umwimbo asigaye aronka urengeye wo yahora aronka kera. Ese she mwana k'abantu baba bazi ibintu turusha twebe nevyo. Cyangwa yaringiye ko sarura ku karubanda nka wabo. Diko. Rega hari umuntu aca gusarura ntibamenye ko yanasarura. Diko nukwimana twavuganye kata minota 5 tuganira. Nesugeze muri ingahe bagira abantu ko narinda gukumbuye baye ingahe saho no munsi yanazimye. Nukuri kose. Bagira abantu hano none ubona bodyguard hano kwa. Abo bajama ni bakurindire men. Ese uriya mujama baganya nguri uranindira. Uriya mujama yose mvugicongereza ndagakiza. Yatimo yawe icongereza caraba. Agembe nka babangu ngo carabagize. Umutepe yaririmbye ngo zara yari karimbindo inzoga. Sinzi ngibyo zamukoreye. Abonye no afise serenge ziyobeye. Oya, arimo byababaje. Nabonye ne zaramubabaje. Ese uyu mujama mari kutamunzanira rega sinara namubonye neza ngo. Last time nanakuzaniye ariko yaciye umwanya nagira ndaguhesta imwe nawe. Ego umwanya wese uba muto mwana nazananye na koromba garukira ku muryango. Noneho ukata mwanya hari nari guca ndamuguha. Ntacu. Eze tumufatira umwanya basi. None mbonye usana na nindi ryo mutipe ni makanyaganye. Amuma yakagenda atura mu kije basi. Kubara muzi? Oye. We muracunga imbavu. Yakunda. Abantu bazanira hano mukicuza impamvu baje. Impamvu baje. Ambabarire numva zitanakomeye neza uzantwenza uwundi munsi. Okay. Anyway, man ndabashimire cyane kabisa. Kora ko Jeff nandiko ndagenda. Noneho ikiganiro tukigarukirize hano. Sorry nyene nenda sanu umuntu agufashe ko ngumva ariko wenda azi yuko n'iminota 2 gusa tuyaze abantu baba bafise ikintu batoye. Abantu no kwibihera umuneze. Ese tuzane stress zibamanirije. Kabisa. Ariko ntuje kure tu nimba yo duhana kanya kandi tuganiriza na gato. Muraca mugenda ntaza kugucereza. Tayari. Man iminota 2 ariko ni 2 niturenze. Kuko sinshaka kaba twenza hano. Tugiye gukora ibintu byo ashaka gusanga ari karaza na script yani ngira nkore gahita yibahera hano. Ariya bikanga. Ipirayi kabira sesetse. Ndagarutse. Kweli mzee. Makanyaga. Ewa. Ati mimi huyu hapa. Niteka ntangere ryo kubaramutsa. Nake dutewe iteka ridasanzwe ryo kwakira umuntu nk'aba. Fokore mu nzimana. Inzimano se. Ufatiki. Fatiki? Utaracishura. Tuzimana umuntu kubyazanye. Yazanye? Watuzaniye. Eko nzanya kayeswime muca mundisha kayeswime nyene. Ibyo kuzimana tubirege numva ko mwoca mundisha kakayeswime. Ndabihebye iby'inzimana. Uzigaye karamiki kindi. Icyo kureklama. Nuko nyene mwase kunzimana nshonje ariko bavuga ngo
wanka gutera inda inkende bwacu ukayisangana amezi wanse kunzimana nje uburanya yaguza nshonje mukanyiza kunca ko mpazi ari wanse kungaburira ibaza nza kuba nungutse iki kandi nari kuba nabikoze basi nkandikisha sukose musabiteze bo meze neza kwenda ndashima ibimenyetso byose biranyereka ko meze fresh vuze ibimenyetso vuze ibimenyetso bo maso arakwiye nta maso y'impene ngwaye nako yimbwa ngwaye amaboko arakwiye amaguru arakwiye singwaye bo n'inzara nayiko ndavuga si nyinshi ni gake ese ko atabindi uvutse ibihimba bigize umubiri wabimaze nabimaze amaboko amaso amatwi amaguru gakwaha bo byose je mbona bikwiriye nago ubwo kwakomega nti muri mu bihimba bigize umubiri ari bwakwaha nini ni gihimba bwakwaha buri mu gihimba buri mu gihimba cyo munsi y'amaboko Zari kara kunyura ngo zakabati wa mugabo urazi ko malaria yaguhakicuka udafise imbavu zikomeye baragutoye muri jari ibyo umva titre ngo ndiko bamusanze muri jari ngo izo yumira Sako ndahanga kubera ko ahantu ni heza cyane. Erega umuntu ntatungwa n'injya gusa. Atungwa ni iki na Bibiliya ndumva urayisoma sha. Atungwa n'ijambo ry'Imana. Wow. Atungwa no kubara ahantu heza. Gusa kugendana na soro bisiguye iki kuri wewe byantangaje cyane rana kunyegeje nko mbona umuntu agati uriya mujinda muzi bonetse mu bikorwa byinshi barakuzi mu bikorwa mvabwenge urikugendana n'umuntu novuga ngo ari mu bushorishore mwabino bintu asanzwe ari umuntu wawe ko menga twakumenye hanini uri kumwe n'abajo hakiye mbo mu bisanzwe soro ari bigiwe umuntu mwiza cyane kuko ari n'ibikorwa byinshi turiko turakorana kabisa umunyengozi murabiza ariko nona ndibujumbura rero kuba mutubonanye burya irifo yuko nyene muca mwibwira ko hari ibintu biriko birakorwa Kwana kubonye uruhande runini nuno musi kirimwo mu bikorwa bya Nsoro igikorwa wovuga yuko gifise abakunzi benshi atoba yibeshe wabyakiriye gute gukina muri filime aho ontumbajije uranyishuye canke ndakongani nabyakiriye neza n'ibintu biryoshye cyane gose burya iyo uri no mu gikorwa kimeze neza kandi abantu bishimira nawe urumva ko tegeza kuvyimba tegezwa kuyumva fresh nari nakubajije uburyo wiyumva muri kumwe uyo niyumva je niyumva meze neza canke nawe uri mu bajo hakimu yegeje inyuma ucuvuga ati nta yandi mahungiro direct ni muri Real Boy Films canke injira BFA abo umunyamuryango aho ni kwa Nsoro sha byajo hakimu tuvyihoze sakanya gato tubivuze usanga ari seri reka rero tuvyihoze mu bisanzwe nta naka episode kamwe wagandi dukoze oya usanga mvuze ivyiwuki ugasanga nibagiwe kuvuga ibintu wow imakanyaga je nibaze ko abantu bahise bakumenya burya hari n'abantu nubwo cyo kwigura bwa amazina yabo baba bumva wana yavuze wabonetse uruhande warakinye mu ibanga series ni filime zaje hakimwe nyene nyinshi nakinyemo none waje muri Nsoro bamaze imisi bakubona kurundi ruhande runini burya uri no mu comedian cyane gose mwe mu bantu batwenza no munsi no gutwenga byari byanse ariko hambavu yari bati duhuye dusanga twana twenze nawe uri mu bantu bantwengeje rero byanyabyo kabisa ndi mu bantu bakora umwuga wo kudigadiga abantu tutabakoze Neo uradigira kudigadiga kandi nicariye nga nipowe sureba none ndiko ndumva intoke zawe mukwa mugabo urabikora ukabiryoshye umuntu akoraye gusa n'isura ye nababona komedi yavutse ababona yanakinye muri makere uvuze ngo ndi stati niyo bimeze uko mvuze stati basi uvuze ko ndi desiyani eka none uvuze ngo ndavye cutwenga uri umutwenza mbe umuntu atwenza bamwita gute umutwenzi umutwenzanyi
numutwenzanyi numutwenzwe umutwenzi numutwenzwi umutwenzwi nuwo batwenzwe ariko ukora ico gikorwa cyo gutwenza yitwa umutwenzwi nuwo batwenzwe numutwenganyi numutwenzanyi numutwenzi numutwenzi nakiwe numutwenzi akosora gera zo ngutore umuhungu wawe nimba vumba numva ni ngumutore nsoro bo hagati aho diko ngumutore tuzogaruka ibintu yawe bo hagati aho bamenyereye mu mafilme yandi atandukanye abantu ariko nashaka kumenyesha ko nanje ubusigaye mfise channel yiwanje wow yego ndiko ndakorerako ndakora ibyo wanje ariko nkora nibindi biba bitandukanye no yanje rero kaba yitwa Makanyaga official comedy nyene amaze kuguruza channel yego ariko akantu bikunde ko turayipininga bayibone hariko utuntu mbere tutari duki wanditse Makanyaga official uhita uyibona nk'umukomite nyene nako nk'umukomedi nyene rero abazo bamwe bavuga ngo mbenga uyu muntu ngo yagiye aho niho bazontora niho mbandi Chamakana je ingufu numvaze ndagushimira cyane zero to umuhungu wawe wakoze cyane nibaza ko babyumvise ndaza no gupininga ibikorwa byawe babibone bondi niteka ntangere ryo kubasezera rero bro uri mu entertainer kabisa ndagukunze wow sinakubari man uri mugizi wa nawe ndi batari wa neza kuko zero dusezere mwakoze cyane ego merci beaucoup namwe nakubari igikoba ngo cikwegera amakara cyayo wambye dushaka tunayiga umuntu muri kumwe wow nta buryo na bumwe ushobora kuyifata uri kuratwenga every time kandi menga sivyo ari reka cyane ndavuga ngo umuntu yontwenza guteye natari bimwe byo kwihaga ngo numukomite ngagera gabuye agacyayo ngumutwenzi ngumutwenza sinora gisubira kaya kanyuma tugawe ngumutwenza what kandi ushi umuntu w'umuhinga mugwa mu kantu kumva agatorema kandi kantu gatwenza mutabiteguye comedy ni talent cyo tuma uyu mutipe niyo nari maze imisi nsoro atari karagaragaramo numva neza ko harimo absence mugabo kuno ncuro abantu bazorabalize episode zokurikira agiye kubona cyane you gonna enjoy for real I like it kabisa neza ko abonye kano kago bacabana bibonamo kandi gitangaje muri solo ntabwo bari karakina ari muri no mwambaro amini kuno kuntu kwa comedy ahubwo aragutwenza agutwenza utazi kari byari we akora kantu kandi je niyo niko directing umutipe sina mu directing navyo noshoboye kuko kuja gushama ingufu cyane ku mu directing byo tuma dakora comedy ndarekerana nguye shati nsoti je sinyana n'abantu bahobahoba muri kumwe abanyempano barahari pe ndamwubaha abantu rero donc ba following channel yiwe ba following ama works yiwe muri solo cyarimo mbe wanashaka rindi project wanje ashobora kujamo anytime ariko still ba following na channel yiwe bakore subscribe bakurikirane ino mpano kuko kare ubundi twakunda kumubona ari mu movies movies na haba bari minute 2 bari minute ngahaza kuboneka avec toute l'histoire mais cette fois-ci ushobora kubona umuntu en entier ukaraba toute une vidéo de comédie biraruhura mu mutwe izo stress zanyu ntako zirarana kabisa so ndagushimira cyane sinkameze ko kujya nakanya kawe tongata bagarukane vuba tuyage n'ibindi byinshi urakoze cyane Diko asante sana haya This is Flash TV. We shine to progress.